ego radio PFM ijwi ry'ugwaruka mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muri ko muradukurikira muri iki n'ikiganiro Afrika yunze ubumwe twifuza nkuko musanzwe mubimenyereye twama tubashikiriza kino kiganiro mu ntumbero yo kugira ngo dukebure canke dutange ubuzima mu bijanye no gushira Afrika hamwe ico twise leta zunze ubumwe za Afrika. Murabizi neza yuko ibihugu vya Afrika bisa n'ibigayitse ku mugabane wa Buraya za Amerika na Canada n'ahandi, aho babona ko ibihugu vya Afrika bikiri nyuma cane atanakamaro bifise bidashobora no gutera imbere kubera yuko aribo basa n'abafise inguvu n'ubasha bukomeye, yamara bamwe siko babona ko Afrika ari ifise inguvu zikomeye cane kurusha ivyo bindi bihugu, ahubwo kuja hamwe arico kiri ikibazo. Ikiganiro cuno munsi rero tugiye kuganira ku ngorane zidasanzwe zibarizwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Murazi neza yuko ingorane zimaze igihe na cane ku mugwi M23, uyu mugwi uvuga ko ari abanyekongo badahabwa uburenganzira bwabo, bahisemwo gufata ibigwanisho, bahisemwo gukoresha ingufu kugira ngo baharanire ubwo burenganzira bwabo. Leta ya Kongo yo ivuga ko abo atari abanyekongo ahubwo arabateza umutekano muke bakomoka mu gihugu c'u Rwanda bakwiye gusubirayo. Bamwe rero mu gutatura aya matati bavuga bati mubona gute igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo tugiciyemwo ibice, abo bayitwa abanyamahanga bagwana uburenganzira bwabo muri Kongo nabo bavuga ko ari abanyekongo kugira ngo babe mu gice cabo. Kongo nayo canke leta ya Kongo n'abanyagihugu bandi bagire igice cabo. Muri kino kiganiro rero nahisemo gutumira abashinga nta bijunja n'ijambo b'inararibonye basanzwe bakurikiranira hafi ibibazo vya Afrika, nkaba ngira cenda bakira mu kanya. Ego iki ni kiganiro Afrika twifuza, ikiganiro gikebura canke kizamwe abatumire kugira ngo barana ivyumviro mu bijanye no gushira Afrika hamwe ico twise leta zunze ubumwe za Afrika, nagiye bamwe bavuga ko zishoboka. Je nitwa Geoffrey Karangwa ngira ndabashikirize kino kiganiro ndiko ndafashwa na Chanel ntiharirizwa mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amazwi abashikire atakarohe. Narimejeje kubabwira ko mfise abatumire muri kino kiganiro, nza kuba ndi kumwe na muganga Olivier Ndayishimiye. Reka ndaguha ikaze muganga. Murakoze Kiriwe Karangwa kubona wasubiye kumvira. Ego leta zunze ubumwe za Afrika ni icyifuzo n'ikivugo muri uyu mwanya bitarashoboka, mugabo ni icyifuzo twibaza kizosubira kigakunda. Ndaramukije abo tuza gusangira ikiganiro, ndaramukije n'abatwumviriza abarundi bose batwumviriza no muzi cyangwa zofundira ibyo bundi, kuko ikiganiro ngira ngo kirajya ku mbuga ngurukana bumenyi hanyuma bagashobora kucumviriza iminsi. Murakoze. Ego nawe urakoze. Muri kino kiganiro kandi nza kuba ndi kumwe na Ashim Kumaro, uyu ni umunyafrika y'epfo ariko afise inkomoko mu Burundi. Ashim Kumaro, urongoye umugwi Al-Kebulane, nagira ndagutaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane kudutumira muri kino kiganiro. Reka nanje ndamutse nyakubahwa Federico Bamvunyumvira, ndamutse na nyakubahwa Olivier Ndayishimiye, hama ndabaramutse namwe nteko ndamutsa n'abanyamuryango wa Al-Kebulane aho bariko baratumviriza hose. Murakoze cyane. Narimvuze ko uri umunyafrika y'epfo afise inkomoko mu Burundi canke uri umurundi afise inkomoko muri Afrika y'epfo? Jewe ndi umunyafrika nkomoka muri Afrika, mugabo mfise nobivuga gute, kuri izi mpapuro batubesha bati ngo n'ubwene gihugu, jewe ndi umunyafrika y'epfo afise amoko yo mu Burundi,
mugabo jewe nitaye ko ndi umunyafrika ukuyita ko ndi umunyagihugu kimwe muri Afrika ndabona yuko ataco bimarira cyane kugira jewe nerekane yuko nkunda Afrika nuko no kuyita umunyafrika kuja nyene Kwame Nkrumah yavuga ati sumugana suwo mu gihugu kimwe n'umunyafrika. Hama rero twebwe mu muryango wa Arkeburan Liberation Movement twiyita yuko turi abanyamuryango wa Arkeburan bisigura yuko turi abanyafrika. Ego kumbure mu kanya turaheza tubigaruke ko ndi kumwe kandi na honorable Frederic Bavuginyumvira, reka namwe ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Naje ndagira nshime ko munyakiriye muri kino kiganiro, mbanze ndamutse abatugiye kuganira uyu muntu wo muri Arkeburan, Dr Olivier na wewe Karangwa, ndamutse nabo baza kutwumviriza muri kino kiganiro, nibaza ko tuza kuganira ibyo bagirira akamaro. Ego honorable ngira mpere kuri wewe nyene, usanzwe ukurikiranira hafi ibibazo bya Afrika, usanzwe ukurana hafi ibibazo by'u Burundi, usanzwe ukurikirana hafi ibibazo bya karere ka Afrika y'ubuseruko ari na yo Uburundi buherereyemwo. Ibibazo biriko birabera muri Kongo, wewe ubivuga kwiki? Narijya bamwe bavuga bati Kongo irakwiye gucikamwe ibice byinshi, narijya rinini, kugira ngo abanyagihugu ba Kongo ntibabura aho baba, guca amahoro n'ituze biboneke muri Kongo. Murakoze no kumva ico kibazo. Narakurikiranye ngaha mu Bubiligi ivyigwa ndaronka certificat yitwa Certificat Universitaire de Développement et Coopération Internationale. Muri ko murambaza ivyo bibazo ndavyumva, je suis à l'aise. Ico nagira ndababwire yuko bwa mbere Kongo si igihugu gisanzwe nk'ibindi bihugu byo muri Afrika. Ni igihugu cafashwe n'umwami w'Ububiligi Leopold II ubwa mbere, igihe bari bavuye mu nama yabera mu Budagi, ujya mu General Bismarck akavuga ati turafise gato ku meza yacu, reka tuyigabure. Umwami rero wigera avuga ati jewe ndafise ico ntorana, atorana Kongo yose. Kongo yaramahanga, fata Uburundi 84 uheze ubuterateranye ubone ico gimwe n'ikingana. Ico gihe ico gihugu carimwo abantu bake, kandi cari cuzuye ibiti, no kuvuga amashamba menshi, harimo ibiti by'agaciro, harimo ibikoko by'agaciro, kandi harimwo mu butaka bwaho ubutunzi budasanzwe, ku buryo Kongo ari ica gatatu mu butunzi bwo mu kuzimu. No kuvuga ni kiba kidasanzwe, amakungu yose araba. Ari naco gituma ronda kubwira nti Kongo ntituza kuyifata nk'ikumera ni igihugu nk'u Burundi, nk'u Rwanda, nka Congo Brazzaville, canke nka Cameroon haruguru, canke nka Centrafrique haruguru. Oya, niyo kidasanzwe. Tuza koronka umwanya wo guca hirya no hino turabe ibibazo cyo bagifise ibyari byo. Ego ingorane ziri muri Kongo none ko bamwe babona ko hakwiye gucibwamwo ibice kugira ngo bitorerwe inyishu burundu, wowe ubivuga kwiki? Ubwa mbere guca igihugu mu ibice ntihabwirizwa kuba ari gushaka kwaba inyuma y'ico gihugu, kuko ico gihugu kirafise bene co, kirafise umukuru w'igihugu, kirafise leta. Ari naco gituma ugucibwamwo ibice biva kuri bene co. Rero ni bene co baja hamwe bakavuga bati kugira ngo coroye gutwara twogira uku nuku nuku, ariko jewe siko noba ndi inyuma yaco ngo nze kwiyumvira ko gikwiye gucibwamwo ibice. Niyumviriye ubujanye n'ingene kingana, mbega nico cambere kinini? Oya, wibuke ko Algerie gisumba Kongo, mugabo ko nta numwe aravuga ngo
dufate Algeria tuyicemwo ibice kubera iki Kongo ico cyumviro kiva kwande vy'ukuri kiva ku bakongomani bonyene canke kuva ku bandi bari nyuma ya Kongo babivuga kubera ko bavuga bati kirya gice cyo mu buseruko harimwo ibintu byinshi hamwe twogiha abo tworohera canke batari Kinshasa bari kure byo tugirira akamaro sinze bavyumvira bari bo nico baba bashaka mugabo ndagaruka mvuga nti uguca igihugu mwibice bibiri bitatu byabwirizwa kuva kuri beneco ntibyabwirizwa kuva kubo hanze mugabo ndakumenyeshe ko urumva ni ibibazo n'ubundi biri hagati ya beneco wowe mu gihe ubona ko kitakwiye gucirwamwo kubiri ubona ko umuti wo buwuhe ku Kongo buri gihe yama mu ngwano ukwama mu ngwano kwa Kongo kuva ku mvo nyinshi ubwa mbere hariho ubumwe bw'abanyekongo bonyene yo hatari ubumwe mu banyekongo bica bituma abantu bafise inyungu muri iyo Kongo bameneraho nyene kuri uko kubura kuja hamwe kw'abanyekongo kubura ubumwe bw'abanyekongo bakavuga bati harya ko batari kumwe twomenerayo tukaronka ibyo twipfuza rero jewe nkavuga nti igihe abanyekongo bovuga bati twewe turashaka Kongo yacu reka Kongo yaragize ibibazo nibutse ko Kongo uwo mwami Leopold wa kabiri amaze kuyifata yaragize ingorane nawe nyene kuko cari ikintu c'amahanga aragiha inzego z'ububirigi ziracanka no kuvuga leta ni n'amashinga amateka ariko mu nyuma iyo n'amashinga amateka barabyemera barakira iyo ngabire y'uwo mwami ahaye inzego z'ububirigi ariko bamaze kugira iyo ngabire baca baja mu byo gutwara iyo ngabire baraza barayitegeka baragira igisoda baragira intwaro hanyuma barafatanya ahubwo n'u Rwanda n'u Burundi igihe abadagi bamariye kutuvako mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 916 tutaro dutwagwa muri Kongo ari kibazo cari muri Kongo cari kibazo gihambaye cyane icambere bwari bunini bwa Kongo gutwara Kongo ni kibazo kitoroshe kubera ko amabarabara ari muri Kongo ni make kenshi usanga bagenda bakoresha cyane amazi ya fleuve Congo hanyuma ugasanga hariho abanyagihugu badashikirwa n'umukuru w'igihugu abanyagihugu batazi bibera Kinshasa abanyagihugu baringo baratwaba n'abanyamahanga kubera ko baba hafi y'ubwo butaka hakaza abasoda babakingira bagakuramwe abasoda babo abanyagihugu babo bakabagira abasoda kugira baze barakingira iryo tunga bariko barakura ngaho ivyo umukuru wa Kinshasa ari ryatavye abazi kandi ntashobora no kujayo kuko nko kumenga agiye mu gihugu kindi kandi ari mu gihugu iwe rero ikintu ca mbere cyo kugira muri Kongo kwa rukubaka amabarabara ava Kinshasa agashika haruguru hariya hejuru agashika mu buseruko bushira uburengero agashika mu buseruko agashika mu bumanuko mu buseruko bushira ubumanuko agashika mu bumanuko gutyo rero umukuru w'igihugu akaba ashobora kugendera hose n'abanyagihugu bakamubona kandi bakamutura n'ibibazo byabo maze ayo mabarabara agaca ku miji yo bihari hari ahantu hari miji hari abantu baba barubatse aho rero gutyo akamenya biriko biraba aho abantu bakiri mu mashamba ntakaca mu barabara bakaza ku marabara abanyagihugu bakamenyekana yuko vy'ukuri igihugu kiriko kiratwagwa ntushobora gutwara igihugu abantu udashobora kuja kuraba badashobora kubona biragoye hacaje ikibazo ahubwo cyabwe nagira ivyo none ubona byo tanga inyisho yo kungorane Kongo ifite muri kino gihe umugwi M23 uvuga ko uri kurakumirwa guco bagahitamo gukoresha ingimba mu guharanira uburenganzira bwabo ahubwo yumbaza uti mbega iyo M23 ivahi kajahe yajite
yaje bwa mbere barigeze guca imbibe burya ibihugu by'iwacu byaciwemo imbibe bwa kabiri. Bwa mbere baca imbibe ni ukuvuga Uburundi n'u Rwanda, imbibe zacu za mbere zari muri Kongo, ni ukuvuga hariya muri Kongo. Ikintangaza nuko bavuga gusa aba bantu baba rwandophone mugabo batavuga abarundi bavyikirimi cy'ikirundi. Nico ntangarira misi yose. Nagira ndababwire yubuko hajya muri Kongo igihe baca imbibe za mbere na mbere, Kongo Uburundi bwagera muri Kongo, u Rwanda rwagera muri Kongo, baciye urubibe bakavuga bati mwebwe muri Rwanda, mwebwe muri Abarundi. Ni urwo rurimi. Mu nyuma baraza baraca imbibe zigira kabiri, baca bafata Uburundi babugira buto, u Rwanda barugira ruto, ku buryo hariho abari basanzwe babandi ba kera bari Abanyarwanda bari Abarundi baciye bagumayo. Hanyuma urumva muri icyo gihe ikibazo ni cyane, ikibazo si cy'Abarundi si cy'Abanyarwanda, ni Kongo igihe yashimiye yuko iba nini ibwirizwa kwemera n'ubwo bunini n'abantu baronse. Bitagenze uko batabemeye ni za ngorane zica ziza kandi zidafise umuti kwari uko umuntu yoja hehe kandi ari kwitongo yarasanzwe ariko kuva na kera imbere yuko umuzungu aza, ariko abazungu baciye izo mbibe, none acajahe ngo agende mu Rwanda jana niyo yose kwiyose yari yo mu Rwanda. Ego reka kumbure ndaza kugaruka ko mu kanya hanje kwa muganga Olivier Ndayishimiye. Urabona ko Kongo imaze igihe kinini mu ngorane. Hari ubwoko bw'abanyekongo bavuga bati twe turabanyekongo mugabo bakatwitirira ikindi gihugu, bakatwitira igihugu cy'u Rwanda kandi turabanyekongo, gutyo kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo bakoresha ingimba, bakoresha umuheto. Muganga Olivier, ababona ko Kongo ikwiye kugabanywa mu bice kugira ngo haboneke ituze, wewe uravyemera cyangwa urabihakana, ubivuga kwiki? Filiberi, nawe ikibazo cawe ni ikibazo ukimbajije uzinyishu niko nibaza, kuko tumaze kuganira akatari gake kuri iki twita Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Benshi bipfuza, abadusize basize batubariye. Umushinga nawe turi kumwe Kumaro yavuze yuko yavuze umuntu yitwa Nkrumah, yavuga ati Afurika iteza kujya hamwe, itagiye hamwe tuzoheza twangara. N'abandi rero bandi benshi gushika uno munsi turabona yuko inyishu yonyene itomowe irashe. Twaragerageje ibindi byinshi, twaragerageje sinobisubiramo, turamaze kubiganira. Umuti tubona ubu n'uyo. Mbajije rero uti Kongo ubona inyishu y'ibibazo ifise ari kwigaburamwo ibice. Reka namba abatanga iyo nyishu, abatanga icyo cyifuzo, nibaza ko bari nyuma y'ibiriko biraberayo kuki kuko iki ni icyumviro gishasha. Muri imyaka iheze icyo twagiye turabona, nta Kongo tugeze twumva bavuga ko igira ikijwe mu bice, n'ubwo uwo mugambi wari uhari, abari bawufise barawamanye, mugabo ntibyari bishitse aho benyuze ngo babivugire hejuru ngo bihebe bigaragare byerekane icyo bagamije. Ubu rero nibaza yuko aho bariko bazana icyo cyiyumviro ni icyiyumviro kidashobora gutora umuti na gatoyi, kuko n'ubuhugu buto buto icyitwazo bavuga ngo ubuhugu buto buto nibwo bworoshe gutwara. None iwacu ntitubona ibyo duhitiyemwo, i Rwanda ntitubibona, twodondagura ibihugu bito bito ntitwoheza. Si wo muti rero jewe mbona. Kira noneho ibihugu binini nk'ivyo vya Kongo muri iyi myaka iheze byagiye biragabanganywa. Si Kongo rero itanguye. Federico, Honorable Frederic yavuze ati yashikije ivyumviro bibiri, ndamushigikiye rwose ku cimviro ca nyuma cy'uko abo bantu bari muri Kongo mu buseruko ari abanyekongo, kuko
ariho bagumye ariho bisanze bari izo mbibe zitari na gwacu bugize zijya mbibe ni inzomekerano woraba ibihugu byacu imbere y'amazi y'abazungu ntibyari bimeze kujya mu gihe rero bisanze bariyo nta handi bazi de generation en generation n'abantu bagiye bavukira kuri ubwo butaka biragoye kuvuga ngo no munsi ntitubemeye ugatangura kureka kubemera uno munsi ayo masiekre yose mwari kumwe aho uvuga igituma ubagiriza yuko ari abacuditse n'igihugu kibaranye kikudurumbanya ibyo urashobora kubyerekana hanyuma umuntu ngira ngo akarondera izindi nyishu mugabo inyishu zukubakura abo hantu bari kuko nta handi ngira ngo bafise buja kugira rero ntomore nishura ikibazo cawe umuti sukugabura Kongo navuze ibihugu binini bagabanganye urabona Sudani dahereye cyari igihugu kinini kurusha na Kongo nico cyari igihugu ca mbere muri Afrika bagihereye ko batora abantu muba mudahuje bakarondera utuntu tw'utu difference ariko no bivuga utuntu mudahuriye ko yaba mamuko yaba niwacu byari bihari iby'intara muri Sudani rero yari Sudani y'epfo barondera abantu badasa n'abaruguru bafatira kuri icyo batimwe barabariye Sudani yatunze ifite ubutunzi bwinshi ntibabugabanganya cyo kimwe ku banyagihugu bose mwebwe babashira inyuma ntimwize barabakumira kuko muvyemera ivyo bintu kandi mufise akarere kanyu mwo kwikukira mugabe igihugu ayo matungo yose namwe mugashobora kuyakoresha neza bafatira ku vy'amadini ukwemera aho muri Sudani ntibemera nk'abaruguru ibintu bene ivyo Sudani yagabanganye tubona turorera twese urumva rero ubu haramushye ko icyo gituma nibaza yuko icyo Frederico yavuze bwa mbere yuko Kongo yisa ifise ivyo yisa idasangiye n'ibindi bihugu siko ndabibona je nibaza yuko ingorane tuzisangiye kuko aho bokigabangana wocibona neza ko ingorane zisa ibigigwa hirya no hino ku isi sina Kongo gusa sina Afrika gusa urabona n'igihugu bita Serbia barakigabanganye cyari Yugoslavia mu myaka 1990 barakigabanganye barashyiraho Kosovo iravuka irikukira ibifite abantu bari inyuma bati haguruka turi inyuma yanyu turabashigikira haba hariho abafisemo inyungu nico tutagushika Kongo rero ntibyumvikana na gato umuntu yifuza ko Afrika ije hamwe kugira tuve mu byo duhitiyemo by'ubwoko bwinshi yaba ibyo by'amadini yaba iby'abahutu n'abatutsi yaba ibibazo bitandukanye ndanagishikira cy'abaperezida bacu usanga rimwe na rimwe bapfa ubugabo bagapfa akanyarigabo bagapfa amanyama niko bivuga nabyo ni kubivuga kuko byose nibazo yuko ibibazo byacu biva mu bazungu gusa abazungu barafite mu kuboko barafite aho bakoresha kugira bashike ku byo bashaka mugabo natwe bonyene tutisubiye ko ngo turabe nyene tunanirana kandi ari twebwe nyene tuvukana bikatunanira tutabishikiriye ngo nico kibazo tukirabe twisubireko hari aho tuzoshika kuko burya amanyama n'akanyarigabo no gusuzugurana kubivuga uko biri bihera mu banyagihugu bigahera mu bwoko bigahera mu ntara bigasubira nganovuga no mu bihugu rero abakuru b'ibihugu ugasanga umwe nguyu ntiyo ngo kanaga ku gato niko vuga ibi n'ibi ubundi nanjye ndakorera ko ndumugabo bigaheraho abantu bagatakaza vision biyumvire bati abuzukuruza bacu n'abuzukuruza bacu bazopfa nk'ifu y'imigira bahere gute Afrika iguma itabangana kubera nase guhebera naka nase ko asuzugura dutane mu mitwe tugwane ibyo twose byose bisambuke abazungu bashake bibaze biyorere baducanishemo aho tutahashitse naho ni ikibazo rero mu majambo makero n'icyo nagira mvuga nti inyishu s'ugabura Kongo kuko umugambo hari butwifuza no gushira hamwe Afrika nzima urumva mugabo hari abandi nabo bakora ibishushanye n'ibyo turondera sinzi ko nashoye kwishura ikibazo cawe ngira ngo turaza gushobora kudevelopa davantage reka abandi turi kumwe nabo bagira umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe urakoze nawe ndaza kukugaruka ko Ashim Kumaro muri Alkebulan Liberation Movement
mubona Kongo idakwiye gucikamwo ibice nk'uko ari ibyifuzo bya bamwe bamwe kugira ngo haboneke ituze bariya abanyarwanda bariya bitwa abanyarwanda na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bavuga ati musubire iwanyu mu Rwanda hano si iwanyu nabo bagahitamo gukoresha ingimba ku bwawe ubonaho kugwa iki kugira ngo iryo tuze riboneke mu gihe batocamwo ibice Kongo? Koze cyane kumpa ijambo byagiye biracikagurika cyane igihe nyakubahwa Olivier ariko aravuga na si byinshi numvisemwo bike burya turiko turaganira urumviza n'ivyo ubundi yavuze ugatoratora n'ivyo uvuga ku vyerekeye ikiganiro. Hama niki kibazo utubajije sinzi yuko muba muriko muranyumva neza jewe mugabo jewe nabumvise nabi sinabumvise 100%. Numvise ubaza ku vyerekeye abantu baba muri Kongo bakunze kwitwa ngo n'abanyarwanda n'ingorane ziko zaba muri Kongo. Ndakubaza mu gihe muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo hari abanyekongo leta itemera ko ari abanyekongo bahisemo gukora mu witwa M23 kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo bakabihitamwo kubuharanira bakoresheje inguvu. Bamwe bakabona ko izo nguvu zikwiye guhagarara ahubwo Kongo ikagabanywamwo ibice bakaronka ubutaka bwabo bakaronka ahantu baba igihugu cabo Kongo nayo ikagira bakaronka territoire yabo canke ubutaka barizwa ko gutyo kikaba ikindi gihugu. Nico kibazo nabajije nimba nawe ubona umuti ko ari uwo. Ico kibazo ndakigiye ko twebwe rero muri Arikebuland Liberation Movement ntitubibona nk'uko abakongomani babibona. Icambere na mbere tubona yuko atari abakongomani boba bavuga yuko bajya abantu bo muri M23 atari abakongomani. Twebwe tubaza yuko hariho icyo bacinyegeje inyuma yo kuvuga yuko aba M23 atari abakongomani. Kuko kubera iki babaye atari abakongomani ubu? Kera bara abakongomani, twari tuzi ko ari abakongomani, umuntu wese yarazi ko ari abakongomani, mugabo ubu kubera habaye ibintu by'ingorane no gushamirana baciye baba nk'abatari abakongomani, baciye bafatwa ko atari abakongomani. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri, twebwe muri Arikebuland turabona yuko umugambi wo guca ibice Afrika utari mu bakongomani honyene gusa, kwa nkijya Kongo yonyene tubona yuko yatanguwe gucamo ibice kuva kera, kuva batangura guca imbibe. Turarizi iri zina gitwa Kongo ko ari ibihugu bibiri bwa mbere na mbere. Kubera iki haba ibihugu bibiri byose bice byitwa Kongo? Hakaba Kongo muri Brazzaville, hakacaba Kongo muri Kinshasa, ubu hariko haronderwa Kongo iyo mu buseruko, mu nyuma hazoronderwa iyindi Kongo yo mu bumanuko, hama zigume zigwiriranana uko nyene bazicamwe ibice gushikaho Kongo isigara ari ibihugu 54 nkuko Afrika ifise ibihugu 54. Uwo mugambi rero gucagura ibice ubutaka bwa Afrika turibaza yuko hariho abantu babifisemwo inyungu bari inyuma yavyo bashaka yuko Afrika yoguma yicamwo ibice. Nta myaka 10 izoguma irenga Afrika iri stable, Afrika iguma ironderwa inzira gusa zo gucibwa ibice. Nigeze kumva gatoyi nyakubahwa Olivier muganga Olivier avuga kuri Sudani. Ico ni ikintu ciza twokwigira ko kuri Sudani. Sudani je navutse Sudani ari Sudani, mugabo ubu Sudani ki Sudani. Sudani bavuze bati ngo bayiciyemo kabiri, ingorane zo muri Sudani zizoca zihera. No mbwira ni hehe ubu ubona yuko ingorane zo muri Sudani zaheze kubera Sudani bayiciyemo kabiri?
urumva hari naho kumva ijya Sudani abandi barasubiye kugumuka bavuze bati nitwumvikana rikanayo tuyikemo ibice zibe Sudani 3 zibe Sudani 4 mu Burundi uko nyene babaje mu matwi mu bahutu n'abatutsi bavuge bati okay abahutu tubace imice nabo bagiraga gukabo n'abatutsi abo gukabo uko nyene urumva ubwo tubona ko ari ubudumbi buguma bubandanya muri Afrika muri Alkeburani yacu mu gihugu cyacu dukunda cya Alkeburani kandi ababikora babifitiyemo inyungu zo gucinyiza Afrika yose. Ubu ndiko ndavugana nawe sinzi yuko uba uzi yuko muri Afrika y'Epfo hari icyo gihugu cyitwa Afrika y'Epfo imbibe za Afrika y'Epfo sinzi ko uba uzi yuko hariho ikindi gihugu cigenga muri Afrika y'Epfo atari Lesotho canke Swaziland abantu bamenyereye kumenya. Lesotho egombe ni igihugu cigenga kiri hagati ya Afrika y'Epfo, Swaziland ni igihugu kiri ruhande ya Afrika y'Epfo, mugabo hagati nyene kandi muri Afrika y'Epfo hari abagumutsi niko no babazungurutse nyene twita abazungurutsi bagumuka bavuga bati twebwe natwe turigenga kuvuyunda kandi n'abazungu turigenga dufise igihugu ca Oranian ico gihugu cyabo ca Oranian gifise abantu batashika n'igihumbi nibaza ko batashika n'amajana 5 mugabo ivyo bariko barakora baguma bavuga yuko bigenga ni igihugu cyabo kandi igishavuze cyane nuko babirekuriye kubikora ivyo bintu bafise n'ababaserukira mu namashinga amateka iyo mu gihugu cyo muri Afrika y'Epfo ucyumva yuko umugambi wo gutabagura Afrika umaze kubandanya kandi uri kuragira inguvu abanyafrika tutuguruye amaso tubone yuko Afrika yacu iriko ijanwa habi. Urumva nsubiye rero muri Kongo nashatse kuvuga yuko ntasubiyemo ivyo navuze nshatse kuvuga yuko hariho abantu babifitiyemo inyungu kandi novuga yuko bariko baratsinda abo bantu kuko nta kuntu kijya gihugu ca Kongo ubunyene gusa niho tugiye kumenya yuko hariyo abantu batari abakongomani ariko bari abakongomani kare kandi bavuga n'icyo kirimi ca Kongo. Ikigira kabiri muri M23 turakunze kubona abakongomani rero tureke abo bavuga ko atari abakongomani batazi n'ikinyarwanda mugabo bari muri M23 bica bigira iki none wirukanye abakongomani ukavuga wirukanye abanyarwanda tuvuge ngo ukabirukana aba M23 abajya abakongomani nabo bivanze n'aba M23 uzobashira hihi urumva rero inyishu yuko ingorane zo muri Afrika zotogwa ni imwe gusa abanyafrika turakwiye kwiga tugasubira ku ishuri twige icigwa cyo gukundana twige icigwa cyo kuvavanura n'ibintu by'amoko ibintu by'agatumba ibintu by'ururimi icyo ni cyambere na mbere. Ikindi abantu barakunda kuvuga bati barakunda ivyo gutwara ivyo kudomina abandi mbega demokrasi yagiye hehe ko iyo demokrasi iri hehe kubera iki abantu batokwiga ingene demokrasi ekora babane batware batowe canke ibintu byose bigende uko demokrasi ibivuga byo byarananiranye. Urumva rero ingorane aho tuzibona twebwe abanya Alkeburani turabona yuko hariho agenda z'abantu babifitemo inyungu kugira ngo batabagure Kongo kandi bariko baratsinda abo bantu tutaravye neza bariko baratsinda abo bantu kuko ikindi naco nagira mvuge ni kuvyerekeye ingene Kongo iriko iribwa abantu barorera. Muri Kongo hariyo ibice byinshi bifashwe n'abantu bo hanze novuga nk'abashinwa hariyo igice muri Kongo gifashwe n'abashinwa bimba ubutaka bwa Kongo bajya abashinwa nta muntu ariko arakontorora kijya gice barimo baguma bimba bujya butaka nta n'umutegetsi wo muri Kongo arikuriwe no kuhegera nta n'umunkongomani arikiriwe kumenya ibiriko birabera muri ako gace kubera iki kubera abategetsi barongora Kongo ubwa mbere nibo bemereye bajya abashinwa ngo baje kwimba bijya bintu bariko barimba babitwara iwabo. Ikigira kabiri mu mategeko basinye amategeko yuko bujya butare bazobwimba imyaka 100
umukuru w'igihugu wa Kongo ubu agiye kuvuga abaza ati mbega bigeze hehe, barabona neza yuko ataterambere biko birazana abakongomani. Baragiye kubibaza abashinwa, bababwiye bati ngizi mapuro umukuru yararongoye igihugu ca Kongo yarasinye ngaha, twebwe turafise uburenganzira bwo gukora ivyo tuko turakora ngaha. Hama avuze ati ngo ngira arivoke amasezerano, basha bamwirika amafaranga batanze ni menshi, Kongo nishobora kuyasubiza. Urumva hajya rero Kongo yaraguzwe, urumva ibi byose ni biki? N'abantu bafise inyungu inyuma y'ivyo bariko barakora muri Kongo. Ingorane dufise abanyafrika nuko tudashobora gutara. Kubera iki? Ntidushobora gutabara Kongo kubera rujya rubibe ifise. Iyaba abanyafrika turi bamwe, hama niho twashobora kuvuga duti ntidushobora kwemera kajya gace ko muri Kongo kagende tubona, canke bijya bintu biriko birabera muri Kongo bibandanye kubaho tubona, twategerezwa gutabara. Ikindi naco ngomba mvuge, navuze kuvyerekeye Afrika y'Epfo ko tuko turavuga ingorane zo muri Kongo canke muri Afrika, tuca tuvugira muri rusange Afrika yose. Navuze kuvyerekeye muri Oranien ni igihugu kimwe kiri mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Barafise president wabo, barafise abasoda babo, barafise igipolisi caho, barafise n'ifaranga ryabo, mugabo bari munsi ya Afrika y'Epfo. Ni igihugu kitazwi mu makungu, mugabo kizwi muri Afrika y'Epfo ko bigenga abo bantu. Urumva abo bantu nabo nyene nibabandanya kugira ingufu, bazoshika aho baguma biyagura, aho baguma bagura imbibe zabo, abazungu baca kwiyongera muri kajya gace babe benshi, mu nyuma baca bagira rero igihugu cigenga, bashinge ibendera, hamba tusanga Afrika y'Epfo iratabuwe nko kabiri cyangwa gatatu canke uko no bivuga. Hama rero izo nizo ngorane dufise. Rero igikuru cyo agenda bibona kuvyerekeye Kongo nuko abanyafrika bose duhagaze kumwe hamwe, nuko tangura kwiga ingene Afrika twoyihuza, Afrika ibe imwe. Niyo nzira tubona yuko izokiza iyo Kongo, izokiza iyo Oranien muri Afrika y'Epfo, izokiza izo za Sudani ziguma zicigwamwo ibice, n'ahandi hoba hoshoboye gucigwamwo ibice. Ntarandiriye cyane, uko niko rero tubibona. Nitubibona yuko hariho solution yuko hoba Afrika yobandanya itabagugwamwo ibice. Iyo si solution tubona zebwe muri Arkeburan tubona yuko Afrika ahubwo twotegerezwa kuja hamwe tukagira urunani, hama tugaca tu protecta Afrika yacu twifuza. Mbega ko umugwi M23 uri kurirukana uvuga uti ni mugende wanyu mu Rwanda, nabo bakaba barahisemo gufata ibyo bigwanisho bicira umuriro, ubone M23 yo bigenza gute, biragenda gute, n'ahantu hari kibazo? Umugwi M23 uriko urirukana, mbega uwo mugwi M23 uriko wirukanwa nande? Kuko jewe twebwe tubikurikirana turabona abakongomani nyene bashigikiye uwo mugwi M23. Niho tubona iyaba ari abantu b'abanyarwanda bonyene gusa, aho twaca twiyumvira ko ibyo bintu biri nyuma y'ubwoko bw'abo bantu bavuga ikinyarwanda. Mugabo ifoto ingene tubona yuko muri M23 harimo abo bantu bavuga ikinyarwanda, abo bantu basimvuge boba bafise amamuko yo mu Rwanda, hakataba habamwo n'abantu bafise amamuko yo muri Kongo. Rero uvuze ngo irukana M23 nukutubwira neza ibiganiro biramaze kuba kenshi muri Kongo, ariko ingorane dusanga hata hajyamo ibintu by'ubujyajya, abantu ntibakurikize ibyo bagiye barumvikana muri bijya biganiro. Naye handi ikibazo cyo kwirukana abanyakongomani aba M23 ubirukana ubatwara hehe? Ubatwara mu Rwanda. Mbega ko ugomba kubajana mu Rwanda, abatabu bwene gihugu bw'u Rwanda bafise bazoja kuba mu Rwanda nk'abande, bazoja kuba mu Rwanda nk'impunzi.
urumva hariho ibintu byinshi abantu bategeka kwiyumvira imbere yuko wirukana abantu. Mbega aha kuri iyi si y'Imana ninde umuntu afise uburenganzira bwo kwirukana uwundi muntu ukamwaka ubwenegihugu bwiwe? Urumva rero ubwo bwenegihugu bwinshi bungana gutyo nibwo tubona yuko twebwe ari intambamyi. Twebwe rero muri Arkeburani ntidushigikiye yuko umuntu yo kwirukana uwundi muntu, ahubwo dushigikiye yuko umuntu yo kumvikana n'uwundi muntu bakabana mu mahoro, kuko naho wo mwirukana umutima wiwe ugiye ushavuye azogaruka kandi azoguteza ibibazo. Nuzoba uri kurarondera inyishu, ahubwo uzoba uriko urarondera ingorane zizokwama ziriho. Ego Olivier Ndayishimiye, reka nzi wawe ubona umugwi M23 bigenze gute canke leta ya Kongo bigenze gute? Hari impanuro kuko muri bo hari na ururimi turiko turavuga benshi baragumva. Umugwi M23 bose baragumva, n'abanyekongo bamwe mu gice kinini barabyumva. Wowe ubona ni ihe mpanuro wotanga ku mugwi M23 canke kuri leta ya Kongo? Impanuro ntizibuze, mugabo mbe uko bimeze ubu ubona izo mpanuro y'aba leta ya Kongo n'aba M23 bozumva, kuko bugiye abantu bamaze gutata. Notanga akarorero k'umugore n'umugabo bubakanye bakamara gutata, hanyuma hakajamo ibyo gutandukana, hakajamo ibyo kuregana, kuvugana nabi, kwararazanya. Biragora gose hamaze guhera igihe yuko basubirana ngo bikunde. Usanga ibyo nondikara banashaka bitaba byononywe mu ntango cyabatandukanije, bigenda byonondikara gose bivuye kungene umwe wese yigenjeje yararaza uwundi agirirana ku wundi. Basanga rero abantu bari babanye bamaze imyaka 10-20 babanye neza bafite abana, urugo rwa rugo basigaye bankana kurusha n'abantu bimusozi batazinanye. Cyatse kuvuga iki rero, ntibizokoroha kugarukana ubumwe bari bafitaniye. Bavuze ko abanyamurenge bari bahari depuis des siècles kandi bari babanye, kugira bisubire uko byamye. Wanashaka turenze ko tuvuga tuti turondera leta zunze ubumwe za Afrika n'ibintu bizokorana gose, kuko abanyamurenge bavuga bati ngirace ntanga nizo mpanuro usavye. Ahongeza amaso, ahongeza kubona n'icyo numva, abanyamurenge bavuga bati ntituzi ico igituma twakumiriwe. Yego twaragiye mu ntambara ya Kabila ya mbere, Kabila aje gufata Kongo, aje gufata Kinshasa, twaramushigikiye. Yego muri ico gisoda c'ikirobere twari henshi, twarashika imbere. Mugabo Kongo tumaze gushika Kinshasa bikadusubirako, bikasubira inyuma, bakatwirukana, bakatwomora. Twaraje turagerageza kwiyorganiza, hama turasubira kwigwanako, baratwanga. Ntituzi igituma batadufata nk'abakongomani, ntituzi igituma batwanga, ntituzi igituma bafite ko turi abanyarwanda. Ngira ngo bazi yuko ducuritse n'abanyarwanda, ducuritse turi mu bwoko bw'abatutsi uko badufata. Hanyuma ituti cyo tuzira muri iyi myaka rero iheze 2012 twari twasize ibigwanisho hasi, habaye icyo no kwita agahengwe, gisoda cyambite nk'igisambuka. Mugabo ibintu byarasubiye birakomera, tutazi iyo bivuye. Umuntu ashobora kubaza ati hariho ukuboko kwabo hanze, birashoboka. Mugabo yuko muri Kongo hari abantu bafise agatima kugwana, bafise amacakubiri, bavuga bati abo bantu sigwaje, abo bantu n'ivyitso by'abanyarwanda, abo bantu ndizo baronkana amahoro, abo bantu bazofasha umwana agomba gutabagura Kongo kugira ashwe kuco yifuza. Reka rero ko atari n'abakongomani tudanasa, reka tubomore, tubice, twice inka zabo, duturire amazu yabo, kuko ibyo byarabaye. Abantu iyo bavugana ukuri bavugana byose. Mu gihe rero abo bantu babonye ko bari kubagirirwa niko bivuga ihonyabwoko, bakabona barishwe, barangajwe, ibyo biraturiwe, batumva igituma, bakumva bagira birukane. Harabaye inyigisho z'amacakubiri akomeye muri icyo gihugu, kandi siriya gihugu gusa ni mu karere kose, byo ko ndabibona aho ngeze amaso. Abo bantu rero bavuze bati tugira duhere, turafashe ibigwanisho, tugira twibe ko abacu babamaze, inka bazimaze, n'ubundi turapfuye, reka twitabare
gwane bagatangura bagasura kugurura umuriro ndakubwije ukuri muri politike ngira ngo Frederica arava bitubarira Frederica dukurira cyane muri politike hama hariho abantu agasoke kama gahese barindira bene ivyo bihe barindira bene uwo muriro wake kugira barekipere abantu babashira inyuma bati ubu rero mwe mu rubu bwoko reka twigane ko anta ku bwoko abandi nabo babona abantu bagiye mu mugwi bati twatanzwe abandi bari organize natwe tuza kugira nkuko nyine ahantu amoko rero agacahangana bagasigara babona ko batacu bagipfana batakivukana ari abayitranje hanyuma rero kwa kuboko ko hanze nabwo gaje gukoreraho gaje kumanipira kuti ubu rero ntimunasubire no kwemera no kubana n'ibigarere ntibigina gikenewe mwarabonye ko babahenze ubu umutegeza kuronka garanti nta muntu dushobora kwemera ko asubira gupfa mu bwoko bwacu tuza kuronka igihugu cyacu n'ubundi ntibadukunda batwirukanye batweretse ko batakidukeneye abo rero n'abantu bari inyuma bariko baramanipira bakoreraho bisanzwe byanse kumaro yabivuze ati ikitugoye muri Afrika no gukundana ndakubwije ukuri Philibert Karangwa haba mu rugo rusanzwe abantu babiri umugabo n'umugore n'abana haba muri commune naho bari ntoyi canke mu gihugu cyose ukaba ufise abantu mutumvikana ukaba ufise amacakubiri ukaba ufise inzankano birorohera cyane umuntu wo hanze kugudurumbanya acaronka hafatira rero impanuro notanga niziye kuri Kongo igihugu ca Kongo kiri hamwe kunda abanyamurenge mugerageze mubiyegereze mugerageze murengere mwikeko mu office ko mubakonvenke ko mutse sinzi no bivuga mugabo bujya ugira confiance isubire ahantu abantu babamaze benshi usanga abasigaye usanga ari abantu babacika ku icumu bagiye muri iyo miharigwana kugira basubire confiance birafata igihe inzankano ziva hanze inyigisho mu karere iwacu ziriho zinzankano za genocide zirahari mutazegeje inyuma ngo muvuge muti abantu baradusuka abantu baraduhenda kunda abanyamurenge canke Kongo itabagarikana niko no bivuga ije byo gukunda rero abantu bene ukusanga bigoye kuko nabo bavuga bati ntitubiyumvamwo n'ivyito nkuko nabivuze naho rero hategereza kubaho igikorwa gikomeye cy'abantu bahuza niko no bivuga abantu b'injyamunyu muri Afrika no vuga ko ari nk'abantu basonerwa n'abantu bose boje hagati bakama bakagerageza gukora igikorwa bijya kwigisha abanyagihugu kwigisha population bwera no mu bana bakiri bato ni ibintu bifata igihe kandi nibaza ko ari nayo solution kuko iyo abantu bamaze kwankana chaque communauté yigishwa kuziko yigishwa muhira ugasanga abantu bose yafashe intumbero y'adaciye ubwenge amaze kugira analyse ngo agire une education iri poussée usanga ajana ari influence na groupe donc kuri Kongo kunda abanyamurenge canke Kongo iratabagurika ku banyamurenge nabo ntimuhendwe ngo uhagarikiye n'ingwe aravoma niko no bivuga nivyo mwarababaye nivyo mwarishwe ivyo hariyo amasanamu twabonye turabona ko ari ibintu bigoye kandi biteye ubwoba mugabo umubanyi bavuga ngo umubanyi niwe nshuti yari umugenzi sinzi niba babivuga niwe muryango biragoye yuko ntumuhendwe nka Ukraine je niko karero nama Ukraine yigezemwo yaragiye ngaho ivuga ngo mbere afise abashigikiye barutura bazogwanya Uburusiya babwambe kibara babumara amazi none mubona igeze umubanyi umuntu muvukana umuntu musangiye urubibe musangiye gupfa no gukira basokuru niko bavyita uko mwitondera kuko uwo muntu wishumira ngo mwavuye hanze ngo nirutura burya sinzi ubwo rukundo aba yakwise ko gukunda ruruta uwo wonye mwitwa ko mufite ibyo mupfa n'ibyo mugabo musangiye byinshi cyane niyo mpano mbona notanga ntibogira uko ishavu rigize nibumve yuko burya naho hariho abaducanishije nko muri Afrika tukigwana hariho imyitekano nibumve ko la solution atari kwiyonkora kuri Kongo kuko Kongo burya mbe ubu bibananiye kumvikana bari kumwe
ibaze nico igihugu cigenga kivuye none kivuye sude bikikukira mu buntu ivyo bihugu byo bana gute nje ntabantu barire yuko batugwana akora panda disheka kuko ho amanyama bamanyama igihugu cyose kigaca kigira inguvu ntawo bivamo baba abanyamahanga nabo bazaza kuvoma uko bashatse bati ubu rero abatwara ngaha turacuditse nibaduhe ivyo dukeneye twarafashije n'ingwano parayera ibintu bene ibi donc no gukura je nico novuga gusumiza agatima membere tukibuka ko naho twakoraniye nabi mu Burundi urabibona benshi barabuze imiryango benshi barabuze ababo mugabo tukavuga tuti none solution bigiye tutagiye hamwe ngo dusubire twimvire dukorane n'ababishaka byensuri nta wo kwemera guma yicwa ataca nzira ivyo je nibaza ko emwe ifashe ikihagarara ko burya no benshi bavuga bati byari bikenewe mugabo inyuma hejuru akaba ari n'abandi baca bava exploiter rero ico rero nico nagira mvuge nti nibarengere uko kubabara hanyuma bagerageze kubona kure bavuga bati uwava hanze aduha ibintu adushira muri iyi programme nubwo tubona ko ataradufasha nubwo voilà ni kuraba neza yuko ariwe twokwishinga cyangwa twokwiyumvira ingene bishobora gusubiza hamwe na Kongo tukagira ibiganiro bigafata ikaba nka processus ndende ariko no vyibaza uko byugira abantu basubize hamwe baricanye barankanye baratukanye navuze by'aba president bashobora kuba bapfa amanyama birafata igihe niko no bivuga mugabo je impanuro sinzi ko noronka izirengaho umugwi wose ukwibuka uti turabona neza ko n'ahandi abankanye babana byabagoye uwo hanze yaje ahubwo yunyura n'ibyari bicumbagira ego sinzi ko nagerageje ego reka nje kwa honorable bamvuga inyumvira wowe Frederico uravye ubona hari M23 wo bigenza gute n'izihe mpanuro baha canke wo leta ya Kongo nkuko nabivuze ururimi rw'ikirundi baragumva abenshi jewe impanuro zanje ni zisanzwe kandi ku bwanje numva ko zumvikana igihugu no kuvuga iki no kuvuga imbibe n'abantu bari hagati y'izo mbibe wa mukuru w'igihugu we ufise abantu witwa ko bari muri ico gihugu gifise imbibe nabawe baba birabura baba bazungu baba badimudimu nabawe ico usabwa nuko batunganiriza ukurikije itegeko ry'ico gihugu no kuvuga umunyagihugu wese ari hagati muri zo mbibe abwirizwa kuronka uburenganzira bwiwe kandi abwirizwa gukora ibyo abwirizwa gukora abikorera iyo leta yiwe uko niko amategeko abivuga muri Kongo abantu bari hagati y'izo mbibe babwirizwa kuronka ivyabo amategeko abaha uburenganzira bwabo n'ibyo abwirizwa gukorera leta ya Kongo uwo muntu yaje akavuga ati mwewe ko muvuga ururimi ntimuri kumwe na Kongo none bagwigiye ngaho nubwo bavuga kuva kera bivuye kuri abazungu batabagize izo mbibe none ikosa ryabo riri hehe mbega ni kuki bije mu 1994 imbere yaho bitigira bivugwa izo ngwano zije vuba kuki zije vuba no kuvuga ko bwa mbere yaho ntibyari bibazo bije vuba ubu rero nibace baraba byavuye he uko kumanipira abantu byaturutse he icyo ni kibazo cyo ategeka Kongo ni kibazo cy'abantu bo muri Kongo bategere bati inda tubane mu mahoro kuko dusangije imbibe turi hagati y'izo mbibe u Rwanda babeshera ruri hirya rurafise imbibe zarwo barya abantu bari muri Kongo n'imbibe za Kongo ni baheze barabwe n'ubutegetsi bwa Kongo uwo niwo muti wa mbere ubwirizwa kubaho icya kabiri muvuze muti turimo turaraba ubumwe bwa Afrika ni byiza ubumwe bwa Afrika gute bujana gute no kugabura Kongo oya bujana gute no kugabura Sudani oya bujana gute no kuvuga ngo abahutu baguma mu Burundi banyarwanda n'aba Burundi n'u Rwanda baje mu Burundi abatutsi bagende n'abatutsi banyarwanda n'abarundi bagende hari ibintu byavuga kuva kera byahora bivugwa kera nk'uko ivyo n'ubuntu bw'ubujuju
abantu twebwe nk'abanyafrika bitugora bitugutegera nko kumenga birimo ibintu bikomeye cyane oya ni kuki umuzungu ari muri Afrika ari nk'i Burundi ari mu mahoro umurundi cyangwa umututsi cyangwa umutu kari abura amahoro ari mu gihugu iwe tendaza abagenzi banje b'abazungu bari Burundi kandi bamerewe neza mugo je sinogenda i Burundi ubwo butegetsi bwaca bunyica ko wowe wumva aho tugeze atari habi abazungu bari muri Kongo bangana iki ni benshi mugo umuntu yavukiye muri Kongo agakurirayo kabara mutama canke basekuru bapfiriye muri Kongo barabakongomani ngo nuko avuga urwo rurimi ngo si umukongomani si bega nta rurimi rw'abakongomani ruhari nta ruhari bamwe bavuga iki abandi bavuga biriya abandi bavuga none uvuga igifurero ninde si umukongomani uvuga ururimi rundi si umukongomani uvuga iringara si umukongomani uyu wavuga n'urundi rurimi rw'igifaransa cyangwa rw'urunyarwanda cyangwa abarundi bariya abarundi bariya mbebe ko baterukanwa ngo nuko bavuga ururimi atari ikikongomani cyangwa atari iringara kuko batabakurikirana nicyo gituma mvuga nti iyi ni manipulation politique y'abantu bafise inyungu ziri inyuma yabo mu mitwe yabo ziriyo ko bavuga bati turonse Kongo Kinshasa nta butunzi buriyo ikagenda hariya tukaronka Kongo yo mu buseruko hari ubutunzi bwinshi tukaronka Kongo Gatanga hari ubutunzi bwinshi tukaronka Kongo ya Tanganyika hari ubutunzi bwinshi wumvise abo bose barimo baravuga bati si kubera gukunda Kongo no kubera ubutunzi buri muri ibyo bice bindi yenda rusagenda mu nama muri Goma narigeze kugenda mu nama muri Goma hanyuma ndumviriza umuntu w'igatanga muri yo nama hajya abantu bavuga ico bari kwipresenta mu gifaransa avuze ati jewe ndi umunyagatanga ndi wo muri Republika ya Gatanga izoza je suis un futur citoyen de la République katangaise mu gifaransa urumva deja nk'abanyagihugu nk'abo biyumvira uko uyu munsi bavuga bati Gatanga ni kubera ko harimo ubutunzi bwinshi cyane bwo mu kuzimu nta kindi barimo barakiranira aha ntimureke murajuragirika n'abantu bavuga bati harya hantu turahashaka ninaco gituma ibi bintu by'ubutunzi by'ubumwe bwa Afrika ari ikintu gihambaye cyane kubera iki kubera ko Afrika harimo ubutunzi bwinshi mugabo kandi muri ubwo butunzi bugeramiwe n'abantu b'abategetsi ba muri Afrika bwa mbere kubera iki ko bashaka ubwo butunzi buja mu miryango yabo baja mu bagenzi babo buja mu bantu babo abanyagihugu nabo bagatinangara bakabura ico kibabeshaho hanyuma ubwo butunzi buca butuma bagiranira imigenderanire myiza n'amakungu kuko aribo baza barabaha ubwo butunzi abadukorera ko babeshwaho na twebwe mugo munyagihugu wacu atako ari bumere naco gituma mvuga nti abategetsi ba Afrika niba bashaka kugira izina ryiza ryejo bahuza kumva ico ciyumviro nibaje hamwe bavuge bati mbe twogira politike y'abanyagihugu bacu imeze gute kugira abanyagihugu bacu badukunda ubwa mbere ho hanyuma badukunze tubatware neza bavuze bati ni muruhuke nkuko amategeko abibasaba baruhuke haza abandi barera abandi kuko ntibazamaho kuza ku butegetsi kamara imyaka 40-50 uburi kurononera abazokurikira ubabujije uti mwebwe ndazibiye ntimuzoze urugwaruka rw'abanyafrika babwirizwa kujikukura amaboko mu mpuzo bakavuga bati none twebwe kaza kacu nakahe ko mwebwe muri kumararondera kudutabagaza ntitwige ntitubwire ico tuzobejo muri ko murakiranira inyungu zanyu rero nkavuga nti ya Kongo ndababwiza ukuri ni utegeka Kongo sinzi wowe umuhanura akamwigisha ati reka ibyo vyamoko nta moko ari muri Kongo nta bahutu n'abatutsi bari muri Kongo bije mu mwisi ya vuba ku nyungu z'abantu bamwe umukuru wa Kongo najanye umuntu wese ari hagati ya Kongo arabwe n'amategeko ya Kongo arabwe n'ibintu byose bya Kongo kuko siko vyamye bamenye kurya bamere kurya vyamye bataraja mu nduru
jewe ko M23 igwana irondera agateka kayo ndavyumva cyane abo niyo bazozana iyo leta ya Kongo igategera igituma abo bantu atari abasabanyarwanda kuko imbibe z'u Rwanda zirazwi imbibe za Kongo zirazwi kiretse bavuze bati dusubiremo imbibe abo bantu b'abanyarwanda bagenda iwabo mugabo urumva bazaguma muri ya Kongo ni Kongo izogabanuka si u Rwanda ruzogabanuka n'u Rwanda ruzunguka kuko niko byari bimaze kera muri icyo gihe wunguka iki wa Kongo wa perezida wa Kongo urahomba ariko wagumye abo bantu kuko abantu ni nguvu imitwe amaboko ni nguvu ikugutategera ko ubagumije wunguka gusumba aho warugika kahandi mbega ko reka ndababaza ikibazo mwese muri abarundi ko ubugufi ni Burundi kuko abantu bibugufi muri Tanzania bataravuga iti abo bantu n'abarundi twe tubatora ntidutora abo barundi ngo baze dufata harya ibugufi bari kuko nabo bari ngaho iwacu rero nashaka kubereka iyo ngereranyo kugira mutegere ko kibazo cy'abantu bari mu Rwanda kera kubera imbibe bazigize uko bakaba bari muri Kongo hari natwe abandi abarundi bene wacu bari abarundi zari ntara z'i Burundi zagiye mu bugufi kuki atangorane twumvayo kuko atangorane twumvayo niho ndababwira ni ugurura amaso mureke kujanwa n'ibishobisho izi ngorane dufise ni ingorane zibarondera inyungu muri Kongo iyo tabarondera inyungu muri Kongo nari bugufi ziba ziriyo Ego Radio Peace FM ry'ugwaruka ikiganiro ni Afrika twifuza ndi kumwe n'abatumire ngira mwabumvise aho turiko turaganira ku kibazo ca Republika Ntwaro Rusangi ya Kongo n'umugwi witwa M23 uharanira uburenganzira bwabo bubona ko bakwiye gufatwa nk'abanyekongo leta ya Kongo yamirira kure bamwe n'abari bakavuga ko kwicamo kabiri ari wo muti abandi bati ntibikabe ahubwo kuba guhomba tuko turasozera rero muri dusozera kino kiganiro ndagenda yibutse ko nari kumwe na Urgenda Ishimiye uyu n'umurundi aba mu makungu mugabo aradushinga n'ibibazo bya Afrika mbere akaba ari nawe yatanguje umuhari witwa Leta Zunze Ubumwe za Afrika twifuza ari nawe ubashikiriza bino biganiro hamwe n'umushinga amateka Federico Bamvuga inyumvira uyu n'umunyepolitike w'inararibonye arongoye umugwi witwa Sefo Arusha urikiyemwo imigambwe myinshi igwanya byumviro bya leta y'u Burundi CNDD FDD hamwe rero na Ashim Kumaro arongoye umuhadi bita Kebulani Liberation Movement ikiganiro rero dusa n'abasozera Federico reka ndagushimire umwanya wahaye Radio Peace FM y'ugwaruka kugira ngo leta zunze ubumwe za Afrika zishoboka jewe ndashimye Karangwa kuko bwa mbere twahuye n'uyu Olivier nari ndamuzi sinzi ko yaramaze kumbona ariko jewe namwumvise kandi ndashinje ivyiyumviro by'abantu b'imyaka bipfuza bafite ibyumviro binini byuko abantu basangiye urukoba b'abanyafrika babona namwo ubuvukanyi ntibagiye gusimbiranirako kandi bitari bikwiye ni kuki abaruzungu iyo baje iwacu tubakirana igishika n'urukundo mugabo mwene wanyu karondera ko umwica ahubwo hakumubona iyo ni ingwara yambariye ko ari mu psychiatre ahubwo arakurikirana ivyo vyigwa aho nyene arabe ko abarundi abanyafrika tugikomeye kuko kurondera kwica uwo musangiye ukashima uwo musangiye n'urugoba habari ingwara icyo ni cyane nagira nkemburuke cya kabiri uyu Hashim jewe ndumva nti aho nyene sinzi ko arambona ariko nanjye sindamubona mugabo numvise ibi byifuzo byabo ibyifuzo by'ukuri by'ingirakamaro jewe nagira ndababwire yuko nashinze ishuri Institut africain pour la démocratie, le leadership responsable et la gouvernance kugira ngo aho abanyafrika cyane cyane ugwaruka baza barahurira bavugana ibibazo byabo hanyuma biga ingene boteza imbere iyo demokrasi
ingene botunganya ivyabo neza governance, hanyuma n'ingene bokwiga uburongozi bubereye bwo kwitwararika ibihugu vyabo. Jewe nibaza ko noba ndiko ndishura kuri binumvise haba kwa Dr. Olivier haba kwa Hashim. Nawe Karangwa nagira ndagushimire ko waduhuje twaganira ibibazo nyamukuru, naho by'ukuri tutashuye ngira gutanga inyishu ku bakongomani batwumvirije ko bashimye no ko batashimye ntavyonzi. Mugabe ikibazo kiri mu minwe y'urongoye Kongo, kuko urinze wihamika kurongora igihugu ubwiza kwitwararika abari hagati mu mbibe zacu. Murakoze. Yego murakoze. Ashima Kumaro, nawe reka ndagushimire umwanya watanze kuri Radio Peace FM ijwi ry'ugaruka kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Afurika zibandanye gushirwa mu ngiro kandi ziko. Ndashimiye cyane nyakubahwa Federico bamvuga inyumvira ku kigoro no kuri yama yiha akatwigisha akigisha no gwaruka ivyerekeye kazoza ka Afrika no gukunda Afrika. No kuri ibiganiro byiwe ni byiza, twama tuhurira ngaha kuri Radio Peace FM hamwe na Dr. Olivier, nawe nyene ndamushimira. Sinzi ko mukinyumva, nibaza yuko muriko muranyumva, mwavuze yuko mwiriwe mu nyumva mugabo agenda bumva nabi. Nshaka kuvuga yuko mu banyafrika n'ukuri hariho abanyafrika benshi babayeho mu ubwoba ndiko ndavuga n'ubuhe akaro kanyuma gusangira mvuge sidakurandira cyane ingorane z'ubwene gihugu ne cyane ingorane z'ubwene gihugu. Umuntu kwiyumva yuko uri umwene gihugu mu gihugu ubamwo, hariyo benshi batavyumva kumwe. N'akaroro mu gihugu ca Tanzania hariho ubwoko bw'abaha, burya umuha ubu no mu Tanzania kera yari umurundi, mugabo ndakubwiza ukuri umuha avuye ibuha, avuye muri bijya bice by'ibuha ikigoma, agiye i Dar es Salaam arakunda guhindura ubwoko bwiwe, arakunda kutavuga ko ari umuha. Kubera iki ya abonwa afatwa nk'umurundi, umucanye baca biyumvira ko yoba ari umurundi yashatse kwigira umuha. Kubera iki umurundi nta kintu gitandukanya umurundi n'umuha, ni nk'abantu bamwe, n'ururimi ntirumye burya igiha n'ikirundi. Abantu baba mu ntara za Nyanzarake, Makamba, Mabanda bavuga ikirundi cy'igiha. Uja butse hakurya rero muri Tanzania naho nyene uca wumva umenga urumuha. Ibyo byose kugira tubikire nuko abanyafrika twokwiga kuba bamwe. Kubera iki? Kubera izo ngorane dufise, ukaba mu gihugu cawe umuha n'umutanzania mu mategeko, mugabo kubera iki umuha ageze mu bice bya Dar es Salaam akayiyumva yuko yoreka kuyita umuha, akaraba ubundi bwoko yo kwiyomekako kugira ngo ntivyumvikane ko ari umuha, baca bibaza ko ari umurundi. Ivyo byose ni biki? Ni nk'umukongomani, uwo mukongomani nyine w'umunyamurenge, tuvuge umunyamurenge ahavuye ajya muri bijya bice abamo akaja mu bice bya Kinshasa, akaraba ingene ahindura complètement ururimi, ntavuge n'ikintu gisa na kimwe n'ikinyarwanda, kuko acayumva yuko umutekano wiwe utabaye neza. Nibyo byose biriho no ngaha muri Afrika y'Epfo. Muri Afrika y'Epfo hari abantu batinya ibice kuvuga ico uri canke kwidondora uri. Kubera iki? Kubera utinya ako gace ugezemwo saki wanyu. Urumva Afrika rero muri rusangi tutegerezwa gukira iyi ngwara. Nyakubahwa Federico Bamvunyumvira aravuze ijambo ryiza cyane n'ukuri, kuvura abantu, kuvura imitima n'ukuri, abantu bamenye yuko ari bamwe, abanyafrika turi bamwe, kandi tuzokira twese muri Afrika dufashe inzira yo kuba bamwe. Tureke kwigisha ibintu by'amoko n'ibintu bidutandukanye. Aho none bandageza kuri umugoroba. Murakoze cyane, ndabashime cyane, ikiganiro cyari cyane uko neza. Murakoze. Ego Olivier, ndayishimiye nawe, reka ndagushimire wakoze ku mwanya waduhaye n'inguvu ubandanya gushiramo kugira ngo intumbero twihaye tuzoyigereko. Ego nawe wakoze kuba wadutumiye. Burya umuntu aritegereza yaba ari akaraba ibibazo Afrika irimo, Burundi burimo, akaraba icyo yokora hamaka agasanga ni nka bene ibi cyo kuganiriza urwaruka batoyi bacu kugira bagira intumbero, bagira icyo bafatiye ko, nubwo batovyemera byose byo tuvuga,
mugabo babishishoze biyumvire hama babishimye bakuremwo ibyo bafasha nagira nshimire kandi honorable Frederic wamvuga inyumvira twaganiriye duhuza kuri position ziwe n'ivyimviro byiwe n'ivyimviro birashe ntituzinanye mugabo umuntu yabaye mu kigero cy'umukuru w'igihugu nta muntu atabamuzi je ndamuzi hanyuma umuntu aranabona yuko ari umuntu yicisha bugufi yifata ibisanzwe kandi mu by'ukuri ari umukuru w'igihugu icyo ni ikintu dushima rero personnel bari ikintu nashima hama tukaba tumushimiye ko yashoboye kutwitaba kuganira natwe uko turi nshimire na Kumaro yatuhaye amakuru yo muri Afrika y'Epfo ngiye nizi ikintu sinarinzi ko hariho abazungu bariko baragerageza kwisuganya ngo bikukire nk'ibyo n'ibintu umuntu acaja kuraba akama amenya hama ishyirahamwe ryiwe je narabonye ko ari umuntu arinda ari umuntu ikintu acumva agerageza kubikora mbonereho aka kanya no munsi ndagushimire nawe wadutumye ko hanyuma nibaza ko Imana yaturemye yaremye Uburundi yaremye Afrika ibona ko hariho abigora izose bikadufasha tukava muri ibi turimo yego tugira amahoro nagira nsabe imbere yo gutaha uyo l'animateur turi kumwe jewe ampe le contact z'aba bantu babiri twari kumwe jewe banyuze ego tugirondere tuganire turi babiri tuyage ivy'iwacu ego ahubwo nanje nari ndabikeneye nagira ndabisabe ahubwo nanje ko noronka contact zanyu ahubwo uciye ubivugira ngaho nta kundi nagira ndabisabe nanje bibahe je nagira nimvuze sinogenda ntavuze nagira suri kuri icyo cyimviro ni jambo rimwe gusa icyimviro cya Frederico yatanze akarorero ka bugufi jewe umuntu aribaza ati mbega byo maririki haraba ino tuganira mu minsi iheze haraje ibintu bene ibyo bavuga ngo bugufi ngo Tanzania dufitiye bugufi n'ibindi nk'ivyo nkibaza nivyo bivuye he bwa abantu kenshi nabo bariko barabivuga baba abantu bavuye mu Bubirigi bamwe umuntu akibaza ati none ivyo ni ibindi bigira bive hanze jawe abo ushikira ndababarira nti mbega byo bitumariye iki uno munsi uhaguruka ngo tugira dusubirane mu na Tanzania dutane dusubire mu njyane dupfa bugufi ko mbona ibibazo tubisangiye ibibazo turabisangiye dusubire mu zindi nyari nkibaza nti uko se ukundi kuko umuzungu ari inyuma ni nk'ibi bya Kongo nta kamaro vyomarira igihugu na kimwe ca Afrika ngo riko kirondera kuganya akarere ari uko gitegekwa n'umuzungu urumva biba bimariye iki abanyagihugu ko n'ubundi bamwe mu bategetsi basunikwa n'abazungu nta kamaro ngo nuko ukuganya uburere n'iki atacyo bimaze mu nyine mutitunganije mugiraho mupanaho muti yego nagira sinari kugenda ntavuga ko ubugufi n'ikintu iwacu gihitiye nibaza ko abarundi batosamara ngo bahube muri ubwo buryo gukosora bene ibyo bibazo biratuzura bicamo kandi kubanza kwitunganya tukamenya aho dushika kimwe n'abanyafrika ego muganga bayi rero ego urakoze cyane umugoroba mwiza ndasezeye nawe twasanga ikiganiro tuzokiganira n'icyo nyene zokigaruka kuba reka nawe ari ibintu batwemereye abo badutwaye ico gice batubare ngo bagira indarayi iva muri je muri Afrika y'Epfo iyo ndarayi ntiyabaho mugabo izo mvo zatumye badutwara itongo ntizaba abanyarwanda barabatwaye ubugufi kubera izo mvo yamara kubera umwami yarakuze barasubirana itongo ryabo ariko tubikora umwami yarakira umwana ntitwayisubirana bacu batubwira bati kubera izo mvo turabaha ahantu muzara mushira ibintu bivuye muri mu makungu bishikira muri Tanzania ko ntaba hari mufise zazabira tubipakireho muza murabitoraho ivyo navyo umunsi bikorera abakuru gusa tubona cyo bitumarira tuzokigarukako bayi sawa bayi Kumaro nawe bayi
nakagaruka yego ndabasaba murakoze cyane tugwaruka ikiganiro ko turabashikiriza naha kigarukiye twariko turuganira ku bijanye na leta zunze ubumwe twifuza ikiganiro kibanze cyane ku bijanye n'ingorane Kongo aho bamwe bavuga ko ikwiye gucirwamwo ibice yamara batumire bose ico bahurije ko nuko uwo atari uwo muti ahubwo hakwiye kuba inzira y'ibiganiro abirukanwa bakaganira nabo yabirukana gutyo ituze rikaboneka Kongo idaciyemo ibice Jean Philbert Karangwa nije nako ndabashikiriza kino kiganiro Chanel ntiharirizwa ndagushimire cyane kuba watumye aya majwi ashikira bari ko batubwiza atakarohe reka duhane sango umunsi nk'uyu n'agahindukira